ira Emirates Stadium hari y'umugwi wa Dinamo Zagreb batsinda ibitsindo bitatu ku busa bwa Dinamo Zagreb. Celtic Glasgow nayo iyakira umugwi wa Young Boys wahera muri Suisse wowo ivyo byamaze kurangira. Celtic ibitsindo kimwe ku busa. Hama umugwi wa Feyenoord wakira umugwi wa Bayern. Feyenoord bagira ibisiga umugwi wande wa Bayern Munchen utaha w'imyizi bamfuguti turahuye n'abagabo babatsi ibitsindo bitatu ku busa. Mila AC nayo irahiye hariya San Siro umugwi wa Girona wo muri Espagne. Paris Saint-Germain nayo itsinda ibitsindo 4-2 umugwi wa Man City kirwa cyane cyane gose. Real Madrid nayo itsindagira umugwi wa RB Salzburg ibitsindo 5-1 nuko muri rusangi vyagenze muri Champions League. Nuko reka rero tugaruke muri rusangi uko rero izo nkino zagiye ziragenda tunababwira Yves ingene izo nkino turavye kuri classement ingene ibintu vyagiye biragenda. Urukino rw'isaha imwe n'iminota 45 urukino rwahuza umugwi wa RB Leipzig n'umugwi wa Sporting Lisbon. Umugwi rero wa RB Leipzig muri ico gihe wari ufise nta nota na rimwe wari ufise, ariko hariya umugwi wande wa Sporting hariya wari ufise amanota angahe burya amanota agera kuri 10 ndwi kandi waratsinze waratsinzwe nivyo wari ufise amanota 10 nta cyahindutse. Ariko RB Leipzig iraza iravuga ati uko biri kose twebwe ivyacu vyarahetse turaje tubatsinde hama twebwe ntidutahe kubusa. Ivyo navyo ni bimwe Yves biriko biricira imigwi iri kurondera ingene yoshobora kuronka amahirwe yo kubandanya haba muri zo 8 za mbere canke muri zimwe 24 zo kina barrage. Ari umugwi wa Sporting wiswe Victor Okeres niwe yavuze ati uko bigenda kose ndafumashira mu kimwe, ariko hariya Leipzig baravuga bati naho ushizemo kimwe twebwe twabatsinze biba 2-1 ku munota wa 19 wiswe Benjamin Sesko ashiramo igitsindo. Hama Victor Okeres ku munota 25 ashiramo igitsindo cyo kunganya, ariko wiswe Yusuf Pursen avuga ati uko biri kose ntubemerera ntitugenda dutwaye inota rimwe dutwara amanota 3 biba ibitsindo 2-1. Sporting rero burya uko bimeze burya urukuraraba iyi equipe ishobora gusanga nayo igize ibibazo kuko no munsi bari mu kibanza ca 23 urumva ko bamanutse bivanye n'ingene abandi bakinye. Rero Sporting mwomenya mw'abantu mwe ifise urukino n'umugwi wande n'umugwi wa Bologne urukino rwa nyuma. Bologna nayo ingene bimeze ivyayo Bologna iri mu kibanza ca 28 yoyo ivyayo vyararangiye, ariko urabona ngaho tukiri ngaho uyu mugwi wa Sporting ushogira ibibazo Bologna mu gihe yovuga ati natwe twemera ko udutsinda. Mno kwigengesera kuri journée ya nyuma uri mu kibanza ca 23 utsinzwe na equipe ikoronke kamanota ijya mbere RB Leipzig. Nivyo ino migwi ibiri dukuyemwe ibibaye muri no Champions League wogenda kurondera umugwi mwiza kurusha ubundi biragoye kuko standard ya ikibanza ca Leipzig muri Champions League gihoraho muri no myaka ya vuba rimwe na rimwe bakava no mu matsinda. Uno mwaka turiko tuvuga ino forma yuko bakinira amanota hanyuma classement ikazokora, ariko Benfica hamwe nino equipe bambe Sporting muri Portugal yoyo umva zikunda gukuranwa ari zino hariho Porto hariho Sporting na Benfica ni Porto Sporting Benfica canke iriya Braga nizo muga iza kenshi bien sûr. Noneho waja kubiraba ino equipe ya Porto wari kuravuga ko iriko igira makenga mugabo impamvu nyamukuru buna ari ugutakaza umumenyereza wabo yagiye muri Manchester United. Ubona ko aya manota 10 nta kiriyongera ko kinini kuva avuye hariya agiye muri Manchester United. Bon barashobora kugwana kanyuma ni naco bategerezwa gukora, ariko
yoba ari rogre idasanzwe ko no munsi babaye mu kibanza ca 25 umenye yuko hari imigwi nka za Manchester City za Paris Saint-Germain izi za Real Madrid nazo zahora muri bino bibanza vya 20 kuduga mugabo kubera ko ubutigo bwageze iyi migwi irikikoresha akanyarigabo ku buryo nawe no iyo june ya nyuma itabasanga bakiri muri ivyo bihe bibi rero ubona yuko ino equipe ya Sporting itegezwa kugira ikikora bien sûr urabona nk'ubu nta kuva amori mageni nta match nimbe baratsinda muri Champions League batsinzwe match zitatu muri zitano zishoboka urumva bagize operation mbi cyane baheruka amanota 2-3 mu match zibiri zibanziriza inkino zitanu bamaze gukina kuko uyu amorime yagiye atsinze Man City niho baherukira intsinzi muri Champions League urumva rero ko atari operation nziza umva ni ibintu bo kwicuza cyane kubura muri 24 bari mu kibanza ca 23 bateshejwe amanota n'umuntu abarukuye ko inota ubwa mbere umva si operation nziza rero kuri ino equipe ya Sporting nuko umugwi wa RB Leipzig ravuga uti uko biri kose wewe Sporting twarabonye yuko umumenyereza amaze kugenda mwebwe hariya za Arsenal zarageze batsinda za Club Brugge zarabatsinda kubera iki natwebwe tutoza tubatsinda kugira ngo natwe turabe ko twosohoka tumeze neza amanota 3 ujya gusohoka office ubusa n'ikintu kiba kameze neza nguyo rero Victor Gokeres umwe yifuzwa n'imigwi itari mike hariya iburaya ariko waravuga ati je dois sauver l'honneur y'umugwi wiwanje ashiramo igitsindo urukino naruravye mu minota ya nyuma kuko nariko ahanini ndaba urukino rwa Shakhtar Donetsk na Stade Brestois ariko ngaruka mvuga nti reka ndabe gatoyi aba kuko bobo bari 2-1 ariko ndabona uyu mugabo uyu musore kabisa n'umusore azi gukina n'umusore yitanga mbona yuko bamwe nabamubonye n'umusore mbona yuko akwiriye kuja mu mugwi ukomeye wifashe umeze neza kuko uravye Sporting no munsi biraboneka yuko uko biri kose uretse ino mercato kumbe igirihere arashobora kuva mu mugwa Sporting canke muci bakamutwara ko n'umukinyi mwiza ariko aravyerekana haba muri championnat iwabo haba ndetse no muri Champions League nuko rero mugwi wa Sporting uratakaje rero amanota 3 yari gushobora kuwufasha kugira ngo urabe uko wogwana hama ukazoshobora kuja muri za munani za mbere ariko urabona yuko bishobora kuyigora nuko urundi rukino rwabaye isaha 1:45 n'urukino rwahuza umugwi wa Shakhtar Donetsk n'umugwi wande wa Stade Brestois. Stade Brestois burya n'umugwi wo mu Faransa ariko Shakhtar Donetsk n'umugwi wo muri Ukraine. Stade Brestois yashitse mu nkino za mbere itangaza abantu batari bake. Baravuga bati uyu mugwi ushobora kuza muri Champions League tukabona ingene unanirana mu migwi itandukanye ko twarabonye hariya Stade Brestois uretse yuko hariya Barcelona yaratsinze Stade Brestois ariko ukabona Stade Brestois iratsinze Sparta Prague imwe mu migwi tuzi ikunze kuba iza cyane muri Champions League iranganije n'umugwi wa Bayern Leverkusen iragitsinze ibitsindo 4 umugwi wa RB Salzburg hariya tubona tuti uyu mugwi n'umugwi ukomeye uriko uratangaza benshi ariko ku munsi wejo nkuko twabivuze tuvuga tuti Stade Brestois irashobora kuba itangaza benshi. Iyi Stade Brestois mu Faransa yatanguye mu nkino nka zibiri za mbere iri mu bibanza vya mbere vya kane muri bane ba mbere Stade Brestois yari irimo ariko igendera imanuka ku munsi wejo uwiswe Shakhtar Donetsk yaraje iravuga ati uko biri kose mwebwe turabatsinda baraza nigo rukino ariko ndaraba ukabona nkuko twabivuze n'uyu mugwi wa Shakhtar Donetsk tukunze kubona ugwiriyemwo abakinyi babanya Brazil nibo benshi ndetse n'abanya Ukraine ariko abanya Brazil nabone barimwo uretse abanya Ukraine ari benshi abanya Brazil bo babashika nkabangahe burya barashika nk'abakinyi bagera kuri 7 canke 8
byumvikana yuko n'umugwi ufise abakinyi bakiri bato kandi bameze neza. Baraza ku munota wa 18 witwa Kevin abasiramo igitsindo, hama ku munota wa 37 witwa Sudakov kuri penalty atera penalty agapanika keza aratsinda, biba ibitsindo bibiri ku busa. Stade Brest baragerageza baragwana biranka, baragerageza biranka, ariko urukino rurangira ari bitsindo bibiri ku busa. Uno munsi umugwi wa Stade Brest waciufata ikibanza ca 13. Urumva wagumye ku manota agera kuri 13. Stade Brest rero uno munsi wo urashobora kuvuga ati uko biri kose twebwe nubwo vyogenda gute turavye turashobora kuba dukina izo match za barrage, kuko ndabona ngaha amahigo yarafite Stade Brest yoyo ifite manota 20 nako ifite manota 7 iri mu kibazo ca 27. Ni operation mbi cyane kuri Brest. Nivyo Brest na Shakhtar Donetsk ntibingana. Muri rusange Shakhtar Donetsk ni nziza kuko ihora muri Champions League. Iyi equipe ni gake uza kumva Champions League ntuyibonemwe kubera ibiyoboye hariya muri championnat nyene yiwabo muri Ukraine. Ariko kuri parcours yino saison nibaza ko Brest ni nziza cyane kubarusha. Nikimenyamenya Brest bagomanya amanota 13 mu mwanya wa 13, mu gihe Shakhtar Donetsk yatsinze ifise amanota 7 yakwije amanota 7 yahora n'amanota 4. Nukuvuga mu nkino nka zitanu ziheruka iyi Shakhtar yatsinzwe zitatu itsinda rumwe hamwe n'uru yatsinze muri iri joro. Ni operation mbi rero kuri Brest, ariko Shakhtar Donetsk naravye match yari nziza kurusha Brest cyane, yabarushije du début à la fin. Ubona ko ari equipe nziza cyane. Iyi equipe ya Shakhtar Donetsk hari ukuntu nkunda kuyibona mu ishusho ya biriya bintu biba biri mu gihugu cyabo hariya muri Ukraine. Nka mandayibona nyene muri iyo shusho, ukabona ni equipe ifise ukuntu iguteye ikigongwe mugabo ni equipe ibiri kirapambana nyene. Brest ihagaze neza, Ubufaransa burashobora kugira amahigo y'ikuronka equipe zabo zine zose zikalifia muri no tour, kuko iyi fisi kibanza kibi ni Paris Saint-Germain nayo yikuye mu vyara vya Manchester City. Turaza kubigaruka ko ni ya 22. Muri izi zindi zisigaye Lille na Brest zikurikirana ku mwanya wa 12 no wa 13. Mu gihe Monaco yo ihagaze neza cyane mu mwanya w'10, no kuvuga zitatu zo mu Faransa zikurikira ku mwanya wa 10 wa 12 no wa 13 gushya ko Paris Saint-Germain yoyo iyo yatsinze match nkiriya kuri match ya nyuma ishobora gukora ikintu ciza ikarokura ubuzima bwo kutisanga muri equipe 24. Rero kuri Brest yabaye operation mbi muga nta mutsi wishibere. Brest ikibanza bafise na resultat bagize avant zirabasekiriza, nizo zabafashije zirabasekiriza kabisa kuba bashobora kwizera ibikurikira. Donc match za nyuma rero nizo zizoduha classement ya nyuma, ariko nko wabivuze urabona hari equipe zigenda zigira, hari equipe zigenda zigira resultat nyene ubona ko ari mbi zituma ibintu biba bigijana. Ariko ntiwibagire ko muri izi zitwa ko ziko zigira resultat mbi zimaze gufata nibibanza bibi zishobora kuza zikononera witwa kwa gifisi vyaziga. Akarorero ni iyi equipe ya Leipzig wavuze yavyongeye ntuzenya, yavyongeye ya Sporting Lisbon, yavyongeye Sporting Lisbon. Hari ama equipe nyazo zatangaza avuga ati dutahana ico cubahiro. Ivyo vyo abakifisi cyo baharanira kigishoboka baze bitegura ntibasuzugure gusa ngo bagiye gukina ngo na Young Boys canke Slovan Bratislava za Salzburg za Sturm Graz zifata ibibanza vya nyuma. Baze biteguye bazi yuko zishobora kubagora byensi. Urabona kuri iyi ya Stade Brest kuri match ya nyuma mu France zo kwa Real Madrid. Bon, zo kwa Dortmund. Kwa kira Real Madrid nayo nyene ifise agashavu, ariko kandi uri kuraraba ibihe turimo. Uko Real Madrid rikiritwara muri championnat mu mahiganwa yose rimwo burya biratandukanye cyane n'ivyayibako mbere igihe bagiriza resultat mbi
za Champions League. Donc ibiye barimwo ni vyiza ku rugero rw'uko bamahirwe yuko badasubira gutsitara muri Champions League kurusha vya bihe barimwo mu minsi iheze vyatuma batsitara kenshi muri Champions League kuza kubokwa n'izi za Lille, ariko kandi bazoba basubiyeyo bafise iyo souvenir atari nziza yo gutsindwa na equipe yo mu Bufaransa nyene Lille, urumva, ariko kandi atari no mu ma equipe amwe uvuga ngo ari ku rugero rwo guhangana na Real Madrid. Ico Real Madrid bazoza bagikajije, barazi yuko nabo umwanya wabo atari mwiza cyane ku rugero rw'uko batakaje match boguma bafise ico bizeye, ariko Brest irusha Real Madrid amanota ngahe? Brest n'amanota 13, Real Madrid n'amanota 12. aba match yawo zori final inge turabe ni bibi azori kuko aba bose haba Stade Brestois haba Real Madrid bose bazogwanira kuraba yuko boronka amanota 3 azobafasha kurabe ko boshobora kudumbukira muri 8 za mbere, kuko ngaha ariko bazogumamo bigoye urukura biragoye umva nk'abo abafise 10 ni Stuttgart, Sporting, Paris Saint-Germain hamwe na Benfica. Aba bose rero bivanye na resultat bagize ushobora kuza no kuvuga abafise 10 kuva kuri twafatiye ku kibanza ca 44 ariyo limite nyene ya playoff. Ni Stuttgart, Sporting, Paris Saint-Germain, Benfica. Iza club bridge zozo zifise amanota 11. Donc ni bintu irashobora gutsindwa na Real Madrid. Niko mvuga Real Madrid na Brest bazokina match umwe wese avuga nti nkore bishoboka vyose ngwe muri ziya 8 za mbere zizokina barrage. Oya 8 birashoboka. Biharuru bira Real Madrid ntibishoboka. Uko uravye 8 ya 8 Leverkusen ifite amanota 13. Sha aba bose wotsinda mbona amahirwe ari kuguma mu zikina playoff. Kuko 8 ubu none iyi Brest ifite 12 13 Real ifite 12 Real itsinze igihe amanota 15 ngaho yafise nukuva kuwa kangahe kuwa gatandatu. None kiki reka ndago akarorero Oranga Arsenal yakwije amanota 16 muga ntiyikalifi. Oya ntiyaragi ntiyikalifi. None umva ugifise 13 yo kwizera kuguma muri playoff naho yotsinda bizovana nawe n'izindi rezili, kandi izi ekipe za mbere 8 zose urabona zimaze kugaragaza ubushobozi ku buryo zishobora gutsinda match zabo za nyuma zikiguma nibi bibanza bizovana zibazohuka. Umva nka Liverpool, Barcelona zozo ntizikiriwe guhera kuri Arsenal, Inter, Atletico na Milan AC, Atalanta na Leverkusen. Izi nazo ntizihagaze neza ku rugero rwo kuregeza kuri june ya nyuma kuko bagomba gukonfirma. Biragoye cyane Madrid na Brest uwotsinda wari wese kwaguma muri izi 8. Biragoye cyane. Ahubwo Jambone ico bakinira jewe haruye ivyo haruguru nanje nako marura ibimanuka. Urazi kirira kubwira honye no kuraraba iyi Leverkusen yoyo ni yu8 match ifise muri Champions League izokina na Sparta Prague, izoba iri muhira Leverkusen. Byumvikana ngaho ayo nayandi mahirwe yuko baguma muri Palmire wit. Iyi Atalanta ifise match ya nyuma izokina nande na FC Barcelona. Iyi ni match komeye. Urumva banimo ni babiri deja bari muri 8 za mbere. Ayo n'amahirwe zindi ziri mu musi, ariko turaza kwigaruka ko reka tubandanye. Biragoye ko baza muri 8 kuko izi 8 kiki simbona zitano zitsindwa. Ashobora gutsindwa zibiri cyane ko arimwo zibizi zo kwihurira, ariko simbona zitakaza ibibanza byabo hovyo. Iziri munsi hariya ngo zidumbukire muri bure. Urumva no profita, urabona ukuntu bimeze kiki. Iyo Barcelona vuzokina na Atalanta. Utakaza ashobora kuza akavamwe mukasanga nka Aston Villa ratsinziciye yinjiramo. Aston Villa ni yicene. Domeme kuri Monaco. Ikabirinjiyemo. Donc aba amunani ugira yesheke aha mahigwe aba ba Aston Villa bicenda, Monaco, Feyenoord abakuca binjiramo. Ariko kuza kuri biba Real Madrid hari rotare bagize. Hari rotare bagize kabisa. Biragoye kabisa. Hazo babaye ama surprise arengeje
ariko gusa iyo yose ni yanje ya journée ya nyuma bien sûr journée ya nyuma kabisa izoba ari journée ikomeye cyane gose aho rero hari kuri uwiswe Stade Brestois yatsinzwe n'umugwi wa Shakhtar Donetsk aho rero babatsinze itsindo 2-0 izindi nkino hariya ni Celtic Glasgow yatsinze igitsindo kimwe kubusa umugwi wa Young Boys bobo ingene uko bimeze ni Celtic yoyo yari yahuye n'umugwi ubayabaye uri mu kibanza hariya cyanyuma Celtic naho murantunga Celtic yoyo iri mu kibanza cya kangaye burya Celtic mu cya 18 yise amanota 12 urumva nayo nukugwana kugira ngo ntize ive muri abo bande ntize ive muri abo 24 abo ntitwoba tebako kuko ivyabo bobo biraca gorana kuri Sparta Prague na Inter Domira yakiriwe na Sparta Prague. Inter Domira atsinze igitsindo kimwe kubusa ironka y'amahigwe nayo yo guca igiriki Inter Domira ija muri 8 za mbere operation nziza cyane mu match zitanu batsinzwe urukino rumwe ayandi manota 12 yose baregeranye kuja kuronka rero insinzi kwa Sparta Prague nibyo kibanza siciza 29e sinziza equipe itsinzwa ama match atanu yose urumva Inter Domira kuba ari ukwicuza kudasanzwe equipe itsinzwa match zine wewe ikakubuza gutsinda iyo match kuri Inter Domira ariko cyane ku match iheruka baheruka kwita yari operation nziza cyane kuri Inter Domira bakoze bishoboka urabona cyabashize no mu kibanza ciza cyane gose ni equipe yagaze neza wabonye nejo kuri Opta equipe zihabwa amahigwe gutwa Champions League Inter yaje mu mwanya wa kabiri uko urabona n'ingene yacigaruka iza mu kibanza ca kane aha irashobora guhumeka ikavuga ati uko biri kose muri 8 bambere ndashobora muri 8 bambere ndashobora kuba ndimwo nubwo match ya nyuma bazoyakira muhira Giuseppe Meazza bakira umugwi wa AS Monaco azo ari match ikomeye kuko azora ikomeye mugabo kuri Inter Domira ndabona ari match ni match nkiyo batakaje ari kwicuza kwabo ni match bo kwicuza gutakaza nubwo Monaco natari mu adversaire muto bamurusha amanota ngahe Monaco babarusha amanota 3 nukuvuga Monaco igize exploit yo gutsinda Inter Domira buca babahambya amanota Monaco ibukwa cha 10 ama Inter Domira kwanza cha 4 byumvikana amanota agera kuri nkuko bivuze agera kuri Inter 16 Monaco ni 13 nuko rero bimeze hama umugwi wa Mila AC burya ntivyaworoheye na gato nubwo Rafael yari ku matatu 37 baronse igitsindo ariko Girona ntiyaboroheye ariko San Siro hariya batahana amanota 3 nabone bashobora kuvuga ati twebwe natwe twiruhutse turagumye mu kibanza ca kangahe muri mitara ca 6 turagumye muri bamwe 8 ba mbere kuko bafite amanota 15 ntiyorohewe gute none match kugira itsinda mugabo arayitsinze byensire ariko ari match bagoye gose yari match izi match rero kiki ukora ibishoboka zose ukazitsinda yakugora yareka mugo kayitsinda urabona nk'ubu iyo batsindwa na Girona byari bibi cyane Girona ifise amanota 3 yonyene Girona ino season imbi haba mu championnat no mu Champions League isani yaje itsindwa na buri muntu wese kuza kubuza Milase rero intsinzi Milase wakuye n'amanota 3 ari ya Santiago Bernabeu byari ibintu Milase kabisa atakobo bisigura bari kuba batanze bimenyetso ati naho mujabutse naho mugiye kuko biraboneka ko ari inguvu mudafise ariko heureusement uko match yabagoye kose bayitsinze bikura imbere ya Girona izino equipe zere zihagaze na ifo kuziprofita koko ino forma nabonye uratsindwa hagahinduka byinshi cyane nuko rero mugwi wa Mila AC kuri journée ya nyuma mu ndwi iza uzoca uhura n'umugwi wande n'umugwi wa Dinamo Zagreb izobakira ubona yizobakira hariya muri Croatia vyumvikana yuko iyi Milase ya 26 ni bimwe nariko ndavuga yegira afisa amanota 8 mugabo kuri Milase ya 4 n'amanota 15 bambe ya 6 n'amanota 15 na Milase itegerezwa gutsinda kuko urazi ikintu urabona nga Milase ni bimwe nakubwira bamwe 8 bategezwa gukora
Milan AC batomboye umu adversaire akinika ashobora kuba amahirwe yo kuguma muri 8 ariko naho ndo mu adversaire ntiyoroshe uti kubera iki afite amanota 8 arashaka kuja mu zizokina barrage niyo mpamvu nta worosha abaho niyo mpamvu nkoresheje ijambo akinika no kuvuga ngaha ntushobora kumbwira yuko Milan AC itsinzwe na ihagaritswe na ni nyene Dinamo Zagreb ko hari ikintu boza basigura kandi ari equipe yabaha opportunity yo kuba muri 8 obligatoirement bategezwa gutsinda Dinamo Zagreb kugira ngo baze baguma muri ino iyi Milan duhishusho zose ino seso itsinda Real Madrid ukabona yagowe na Girona iyo muri champion ukabona biriko birabagora mugabo mbona ari Milan kuva banahinduye no mumenyeza kikintu kugira ngo ni bibi cyane oya si bibi gose biriko biraza resultat ziriko ziraza uri kuraraba umugwi wa Milan AC hariya muri championnat iwabo nivyo bayetse gutsindwa n'umugwi wa Juventus ariko iyo ni match isanzwe Juve na Milan AC umwe aratsinda ubundi nibisanzwe abari grand rendez-vous nyene kuko ejo bundi twabonye batsinda muri Super Coupe demi finale batwara igikombe ku match ya mbere umumenyeza wabo mushasha cyane gose byumvikana reko Milan AC atari mbi nuko urundi rukino rwatangaje n'abantu n'urukino umugwi wa Feyenoord hariya muri Holland wakira umugwi wande umugwi wa Bayern Munchen hariya rero bari ku kibuga ca Doquip hariya i Rotterdam muri Pays-Bas babatsinda ibitsindo Yves bitatu kubusa Bayern Munchen idakozemo ku munota 20 wa munota w'9 penalty anako munota wa 21 igitsiro cinjo n'uwitwe Jimenez ku munota wa 45 babonge munota 9 baronka penalty biba biri kubusa bagera ku rukara bibiri kubusa baragaruka match girihere uwitwa Ueda ku munota wa 89 ashami ca gatatu Bayern Munchen hamwe n'umumenyereza wabo hariya uwiswe Vincent Company batabimizi bavuga ati amanota 3 turayatakaje kuri umugwi wa Feyenoord ariko ubona yuko Bayern Munchen nayo hari gihiza igahindura ibintu kaduhenda ni equipe mugani wawe iri kiratanga isura zose harimwo isura itari nziza yo gutakaza amanota aho itategerezwa ko yatakariza uko Feyenoord yoba imeze neza kose uko Feyenoord ikomeye kose mugabo si ku rwego rwa Bayern Dominique Bayern Dominique no munsi yaritangwe yategerezwa kuza mu biharuro ahubwo byo kuvuga ngo ura Bayern iyo itsinda match yari gukwiza amanota 15 yayitereka mu migwi 8 ya mbere bishobora ko yibuza kuza kugwana ibi vy'ama playoff donc ni Bayern Dominique bagize sheke ni match kabisa ubona ko batsinzwe bigaragara Feyenoord ntiyatombo jiyo umuntu agotsinza bitatu kiki aba yagusumbije nigiye rero Feyenoord yashamwe gitsindo kimwe tukizera ko Bayern igaruka ariko tukabona haje ca kabiri tukwibaza tuti nubundi ivyo Paris Saint-Germain kirakora ari kwa City na Bayern ishobora kubikora ariko biza kurangira ari bitatu kubusa ariko Yves urabihatse ikintu kimwe uravye n'ama statistics kuba batembereza umupira position de la balle ibice 80% kuri Bayern ibice 20% kuri Feyenoord iri muhira ikibatsinda bitatu aho ya nibara ryaguye nibaza yuko Bayern Dominique iki kintu bashaka kucicuza gose kuko biragoye cyane ko kuri journée ya nyuma bazokina nande journée ya nyuma izokina na equipe no kuri yoroshe izokina no mugwi hariya wa Slovan Bratislava ariko c'est trop tard ushobora gutsinda ntibigushire muri 8 za mbere kuko ariho benshi ariko barondera by'Rwanda cyane je ndabona nk'izi 8 uretse nk'izi zo kwikinira zishobora gutsinda zose zikigumira uko ukaraho uratsinze ugize amata 15 ariko still wisanze munsi ya 8 urumva rero si operation nziza na buke kuri equipe ya yuno mukongomani w'umu Belge Vincent Company kuba yashoboye gutakaza match nkiyi ari kumwe na Bayern ni yindi sinyeri nayo nyene nishobora ko kwereka ko shwa kuko iyi ni shwa twibajije ko ya Vincent Company muri
Bayern bavyiyumviriye gute babikoze gute bafatiye kumumenyereza avuye muri equipe ya Burnley aranayikoroye wofasha umumenyereza akoroye equipe muri Premier League hanyuma umuhisemwe kuza kuba umumenyereza wa Bayern abantu baravuze ati reka turabe peut-être ibanga bamubonyemo twe turashobora kubona ariko jone ku yindi ntafise resultat mbi cyane kuko nko muri championnat no wa mbere hano aracari muri 10 na zingahe na zitandatu za mbere ariko hari resultat kiki agira akakwibutsa ko ari umumenyereza w'umwana muri Champions League rero yatakaje inkino zibiri kugira atsinzwe na Barca ntabwo yafise resultat mbi muri match zitanu zaheruka uretse zitatu zaheruka yazitsinda byumvikana rero yuko iyi twofata ko ari esheke Bayern ni esheke idasanzwe kubera ngaha qualification yo basha ko yizera mugani qualification ya playoff kandi match yo kumugoroba yategerezwa kubashira muri 8 za mbere yaba uwabatsinze Feyenoord yaba uwo bazokina kuri journée ya nyuma n'abadversaire bashoboka ko Bayern ikura kamanota atandatu yego tutavuza abo yarishije irega ngaha ibyaha bakoze ni byinshi baba babikoreye benshi kuko ngaha Bayern baba bayize ni benshi ubona Feyenoord na Bayern wohengeshanya kuvuga ngo ndashize kuri Bayern kabisa biragoye abona yuko Bayern yagize sheka ariko ifsurukino rwanyuma goroshe Slovan Bratislava ni na Bayern izokwakira hariya Allianz Arena ndabibutsa yuko kijya nico kibuga kizokwakira finale ya Champions League no mwaka byumvikana Bayern yari kubanza igashiramo ingufu zose kugira abe yuko yoshobora equipe mu bisanzwe izokwakira finale muhira ni motivation yo gukina nibi biba bigikinika kuva kuri ino ngazi ya kwanza gushika ku mantu zenya yose niyo equipe biri motive kugira ngo irabe yuko yogaye ayo mahigwe yuguzo torera finale izobera muhira finale ya nyuma yaheruka hariya ni yajyana finale yaheruka gutwara oya finale yaheruka mu Budage sindayibuka neza ni ya 2012 bakina na Chelsea baca barayitakaza bakiniramo ibaze finale kugira amahigo y'igutsindi yo kuyikinira muhira ku kibuga canyu Allianz Arena batsinda igitsindo ca Robben kiza kugombogwa na Didier Drogba siga minota 3 baja muri za penalty Chelsea yo sezo yari mbi cyane kuko no muri Premier League ni yajeje muri zine za mbere ifise n'imvune nyinshi cyane kuko nk'abitwa uwitwa uriya w'imishatse myinshi yahora muri Chelsea yakenya no muri David Luiz ujya bamuteye imiti kugira ngo iyo match ayikine deja ntibari bafise John Terry ntibari bafise abakinyi benshi batandukanye bari babuze muri Chelsea atamuntu numwe ayihama higwe kuko iyo Bayern yari mbi cyane ni Bayern yari ifise baba Philip Lam heri nyuma mwigori we niwere kandi ari muwe byiza mu myaka myiza yo gukina pano yanashaje ba Boateng hagati bari aba Steven Steiger abakinyi benshi bakomeye utavuza baba Ribery ku mpande n'uyu Lewandowski yari mu myaka myiza cyane akiri muto cyane rero baza gutakaza iyo finale kabakaraba banyu baza gutsinda iyi oya Lewandowski ntiyabwaza bari yakire muri Dortmund bari bafise abitwa ba Mario Mandzukic abo bose rero urumva ubu bategezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo bagaruke muri iyo finale batakarije muhira kuko nayabona yuko Bayern itegeza kugira ibishoboka byose kuko finale izobera Allianz Arena itakaza ku kinogwa Feyenoord 3-0 urundi rukino rwabaye n'urukino rw'umugwi wa Arsenal aba asore ba Mikel Arteta baraza baravuga ati mutama nivyo ibintu nibimeze neza turagwaje abakinnyi batari bake ariko twebwe katurabe dushiramo inguvu agira amarotation atari make hariya abo bitwe ba Kivyoro baratangura mu kibuga Zichenka aramutanguza turabona abanka Jorginho aramutanguza tubona Sterling aramutanguza izo rotation zose ziraba ariko aronka itsindo bitatu yorohewe ku munota wa kabiri Declan Rice ashaka itsindo ku munota wa 36 Kai Havertz agishiramwo mu gusozera ku munota wa 91
Martin Odegaard ashamwe itsindo bihera ari bitsindo 3-0 biboneka yuko umugwi wa Arsenal wadominye match yose uyu mugwi wande wa Dinamo Zagreb. Umugwi wa Arsenal rero wifatira ikibanza ca gatatu n'amanota 16 kuko bobo mu nkino indwi bamaze gutsinda 5 banganya rumwe batsindwa rumwe niko bimeze. Bafise imvune nyinshi cyane nkuko wabivuze. Ekipe ya Arsenal nikimenyamenya ni ryambere Kiviol na Gabriel Magalhaes bakinanye muri defense. Ico nikigaragaza yuko ekipe hari ukuntu yagerageje gufundikanya, ariko nagize amakenga menshi cyane ya match kiki kubona iyi partnership ya Kiviol na Gabriel. Wibaza ko ayo makenga nagize araya. Gerageza kuyumvira ko bose arabagoshe n'abagoshe bose mu bisanzwe ni gake uzobona ekipe ikinisha aba droitier babiri bakina muri defense. Muga muri ekipe biba vyiza muri pere ya defense ugize umudroitier asa n'uwokipi couloir droit hamwe n'umugoshe asa n'uwiplaça gato un peu à gauche. Urumva ariko kugira Kiviol none akinye match nke cyane muri no season ukamushimande ya Magalhaes bose arabagoshe biragoye kumva yuko hashobora kuvamwo clean sheet. Noneho ikigira kabiri iyi defense ino season ni ryambere nakinanye yose no kuvuga Timber na Zichenko guhurira mu kibuga ntivyari bwigere bibe. Noneho Gabriel Magalhaes guhurira mu kibuga aha muri defense na Kiviol vyo urumva ni hatari. Nivyo bafise option mwe muri hagati mu kibuga kuko iyo Jorginho ari ku ntebe haba hari Thomas Partey, Declan Rice hari na Odegaard. Iyi yari mediane nziza cyane, nibaza ko ari naco bagendeye ko cyane mu gutsinda iyi match, ariko naba batatu b'imbere kiki muri no sezo bakinanye match nke. Sterling wewe atangwe kuzarakina kubera bose bababaye ku ruhande rw'iburyo cancane nako Saka hamwe na Ethan Nwaneri bose badahari. Rero gusa Arsenal bakoze ico bategezwa gukora gutsinda match malgré ivyo bibazo byose bafise. Kiki ugiye muri championnat urashobora kubona ibibazo Arsenal ifise muri no championnat, mugabo ugiye mu Champions League nta kino na kimwe kikweka kwa Arsenal hari kibazo bafise. Ico Ive namukundiye wiswe Arteta nuko yagerageje kandi biramukundira. Ushobora kugira izo rotation ziramukundira kuko wayavuga ati mfise abakinyi batari bake bagwaye. Mu kwezi kwa kabiri, ukwezi kwa mbere kuja kurangira, mu kwezi kwa kabiri afise inkino zitari nziza. Kuba ufisemwe Man City bo iyi rotation rero kiki kuba ufisemwe mbona yayitumwe n'ibintu bibiri. Ugato Kugaruka ku match afise ariko umenya yuko ekipe yize yagerageje kugira rotation ku match yantuze. None sindazita rotation kuko ni zimwe mu solution abasigaranye kuko ntafise abagwaje ni benshi. Reka tubarabe ku ruhande rw'iburyo deja agwaje Ben White hamwe n'uriya Tomiyasu uriya muntu uze abo bose baragwaye. Ku ruhande rw'ibubamfu Calafiori aragwaye, uyu William Saliba aragwaye muri defense centrale. Amazimisi agwaye mugabo wewe nubwo bavuga ko atari birebire cyane, ariko je muri attaque usanga hagwaye ngendegwa ko Bukayo Saka, Ethan Nwaneri, Gabriel Jesus. Ubundi ninde buriya yindi mvune idasanzwe iri mu mugwa Arsenal. Urumva abo bose n'abakinyi batari bake kuko usanga arabakinyi benshi mu batangura mu kibuga baba bahari. Muga agira je nakunze rero gutanguza Zichenko kuko n'umukinyi yibagira cyane amazi nubwo inafise benshi kuko haba hari Kade Wiskeli akabaho Timbere aba hari iyo ino afise indi solution iburyo Tierney arahari. Umva kushije hamwe na Zichenko nawe akamwibuka byari byiza cyane. Ikindi naco Arsenal nubwo igwaje abakinyi benshi igira ikibazo cyo gukonkretiza. Iba yagukiniye match nziza meme na Aston Villa warabibonye occasion nyinshi mugabo kugira ngo bageme igori ni kibazo. Rero ku match nkejo iyo yabakundiye n'ubundi ntibahushe cyane. Uribuka nka match ya Manchester United
guhusha cyane domination mugabo isa no kumengo ntiriko iragira icabafasha rero muri match nk'iyejo batomboye bikajamwo bararonka victoire nziza cyane kuva ku munota wa byabakundiye kuri Dinamo Zagreb ibitsito bitatu burya utsinze nk'ibitsindo nka bibiri uratekana nk'uyu Kaya Verte we yakuvyukiye neza Arsenal ategezwa gukina kuko no mukinyi mu bambere ku isi mu maklebe yabo baba servi cyane mugabo ntibagire ntibavyaza umusaruro ukuntu bariko barabaserva cyane abakinyi babo waruvuze rero Arsenal ifise match zi nako mvuga nti calendrier yabo imeze gute calendrier yabo uravye muri février ntiborohewe na gato uko uravye muri itariki zibiri z'ukwa kabiri bafise Man City bazokwakira muri Premier League hama muri Carabao Cup urukino bazokina itariki zitanu Newcastle ibakiro azi yuko bitari vyagenda match retour ya FA ya Carabao Cup ni ya Carabao FA yo baravuye mwana Manchester United vyumvikana yuko iyi mois de février yavuga ati mbwirizwa kugira rotation kuko nogumana babandi nkabashiramwo imvune zikagwira nzobasanga iyi Man City yonsinda rotation rero ari karagira urabona nkako Raheem Sterling iyi si rotation kuko niyo possibility yonyene indi hasigaye hanyuma kwa Kai Havertz iyi si rotation ni wasigaye uyu wewe asanzwe aba anakina izinyuma rotation ni kwa Martinelli kuko Trossard nivyo umwe muri abo ashobora gutangura bararuhurana urumva kwa Jorginho kubera Thomas Partey niwe nimero imwe ngaha Declan Rice na Odegaard bo bama bahari akono muri defense centrale si rotation iyindi rotation dusubira kuyisanga kwa Zinchenko donc rotation uvuga ko ari zibiri gusa ni Raheem Sterling na Zinchenko kuko abani wabonye na Jorginho kuko abani wabonye bafisa bashobora kubagombora bari kuri ba ariko kandi atari abakinyi bahora batangura iyo abandi bahari nizo rotation uvuga kuko nkaha abafise nuri ya munya Espanya wa Mikel Merino yashobora kuza agafasha kwa Declan Rice nawe akaruhuka umva uko twobisiga kose kiki yari operation nziza cyane kuri Arsenal none yo gutsinda bitatu nukugarura morale icizere kiba kiriko kiragaruka ni victoire izana confiance mu mugo nuko ni victoire yazanye confiance kandi ndetse iba kubura ati ibintu bimeze neza muri Champions League turashobora kugenda kugwana muri Premier League tworohewe kuko turabona yuko uko biri kose amahigwe arahari yo gushobora kugira iki yo gushobora kuba tuba muri munani za mbere mbe navuze yuko bazohura nande muri match ya nyuma umugwi wa Arsenal uzoca uhura n'umugwi wande n'umugwi wa Girona izobakira ni Girona kuko si match izoba yoroshe Girona barafise possibility yo kuguma muri munani za mbere Arsenal kuko Girona ivyayo byo vyaraheze oya si match igumye kuri Arsenal match igumye uretse yuko uwitwe Girona ashobora kubagira nk'ivyo Leipzig agire Sporting ni surprise ni bimwe wita ko equipe yicutse mugabo ntanzirane uriko raraba nka saison ya Girona ukaraba parcours yabo muri Champions League ntanzira nimwe Arsenal ifisemwe eskize yuko hagarikwa na Girona kuri iyo joro ko Girona ifite amanota 3 nubwo yotsinda kugira amanota 6 ntahija ibaze nawe amanota 6 muri ifise amanota 3 yonyene ku manota 21 ashobora akubuje gutahukana amanota 3 kandi ni mundu wiza urumva Arsenal muri weekend bafise nde mu champion bafise Wolves ni bisanzwe izi ni match ziri mu bibanza vya nyuma hari zose donc bazokina na equipe imwe imeze nayo mu championnat iyindi imeze nayo mu Champions League zifite ibibanza bibi mu mahiganwa abiri zitandukanyemo Girona na Wolves naho Arsenal ibyirizwa kumenya ingene ibijera urundi rukino tuje kuri Real Madrid yakira umugwi wa RB Salzburg hariya Santiago Bernabeu bavuga bati uko biri kose Real Madrid dutegerezwa gukonfirma kugira ngo turabe yuko tworonka amahigwe yo gushobora kuduza amanota kuko nabone ni bari heza bakinye urukino bari mu kibanza ca 20
baragerageza hariya ku munota wa 23 Rodrigo yari yahumbagaye ku munsi wejo ku munota wa 23 aca mu gitsindo ku munota wa 34 ashobora mu gitsindo kindi kuri pasi nziza y'uwiswe hariya Bellingham. Erega imipira ibiri yose ya Rodrigo yahawe ibitsindo na Jude. Oya iya mbere ni pasi ya Jude. Oya iya mbere kintu cabaye icabaye cyose ni pasi ya Jude. Ijya pasi banzo vyemeranye mu bizigure. Erega bayimwanditse Vinicius yateye centre nziza. Jude agomba kubloka. Jude agomba kubloka biranga. Sawa. Umupira ugiye kwande kwa Rodrigo. Iyo ni pasi decisive. Sha. Ariko icaka biri coco yari pasi nziza cyane gose. Iya kabiri talonade umupeti nawe nta kintu basigaye ataruka aranvelopa deuxième poteau ibigitsindo Malere ko munyegori ko gitsindo ca 3 ca Mbappe bamuhaye umupira au kontrola nabi noneho mugana kunze travail ya Mbappe abantu bibaza ko yatsinze igitsindo coroshe muga iyo ukurikirana pressing yagize kuva ku ba defenseur ura mu defenseur kugira ngo no mu defenseur asigarane option yo guha umugardie yari travail ya Mbappe yo gukurikira ballon na pressing idasanzwe n'umwete mwinshi noneho nuguca abari press imbere y'umunyegori ku buryo umunyegori agize erreur abafise solution y'ubwo nyene cyane kuca atora ujya mupira akawushira mu igori amakosa gose umu defenseur araguhaye ari a 3 ou 2 metres yiwawe eti to permet kubloka umupira. Ibitsindo bindi navyo mu gice ca kabiri nyene vyari vya Vinicius Junior ku ipasi nziza y'uwiswe Fede Valverde waye Vinicius Junior kabisa bitwaramo neza ahandi acenga umukinyi ahandi yabaperetse kabisa. Oya ica mbere yagitsinze gute burya Vinicius ica mbere yagitsinze yagize yahawe na Fede Valverde aciye hagati ni frappe croisée yagize hama ico ku munota 77 yaperetse kabisa yabatwaye kabisa. Umviriza rero iki gitsinda aho kibereye iki gitsindo cinjiye ku masogonda 10 ujya hafisa na video bafise oya kubera turi kuri YouTube mu masogonda 10 umupira waruvuye kwa Courtois utsinzwe na Ntuze. Courtois yafashe umupira numupira waciye muri mediane mu buryo bunyaruka cyane gose uvuye ku munyegori ni gitsindo ciza je nibaza ko kiri mu bitsindo byaryoshe urabona kiki ni gitsindo cubatse je navuze ni bijya nibitsindo bimwe vyo muri entraînement nyimba waravye kamera wabonye ukuntu Ancelotti yaryoherewe kiriya gitsindo urabona ko ari umupira urekuwe na Courtois umupira unyaruka gushikaho uza gushika kwande kwa Vinicius acenga rimwe aterera umupira mu rusenga bitsindo bibiri vya Vinicius ku munota 55 na 77 Mbappe gutyo Rodrigo wayivuze uyu muhungu rero yabaye homme du match wino match Kylian bambe uno Vinicius Junior mugabo uri kuraraba nkuko nawe yavyivugiye homme du match yari kuba na Rodrigo canka akaba na Jude Bellingham par rapport ya travail bagize muri rusange. Rero ino equipe ya Real Madrid kiki yagaragaye nka equipe sans faute inyuma yaho batsindiwe na Barcelona. Ubona yuko ari imbere ya Barcelona hari cyo wabona kuri Real Madrid surtout kuri bano bahungu hagiyemwe Mbappe wabona ko connexion iri kiragorana. Donc identité ya Real Madrid yasubiye kuba iyi Real Madrid abantu bayiteke bayitondere surtout muri ibi bintu bya Champions League uku kuntu bigeze muri ano mezi tanguye gufata iri nurangi no kuvuga itomate kiki yamaze kuvangana neza yamaze kuba mchuzi urazi cyari niki mchuzi umekolea rero kuri Real Madrid uri kuraba connexion raba buryo Mbappe atsinda igitsindo karaba ninda muhaye umupira raba Rodrigo atsinze igitsindo iciza nuko bose baratsinda ariko bose bahana imipira ipasi ishobora kuva kwa ni performance y'uwiswe Mbappe. Oya erega wewe kiki uri kuravuga Mbappe turiko tuvuga umukinya ari performa muri zi match zose kuva mu 12
nibyo neko nakubwira kuko uyu niwe mukinyi yararindiriwe niwe mukinyi yararindiriwe ko ariko arabikoresha asubira ko aza muri ritme yaba bandi kuko ibya Rodrigo turabimenyereye ça fait des années imyaka ine ari performa ivyo Madrid shika ko akabigira ko ruhara ukaza kuraba Vinicius Junior uyu sumukinyi umuvuga ko uyu numukinyi ahubwo abantu baba barindiye kuri za Ballon d'Or niko gwegageze ko uyu Mbappé integration yiwe adaptation muri Real Madrid nico kintu umuntu ashobora kuza akavuga ngo impeccable none gutsinda match izi za Salzburg wazi profise neza kiki biba bitanu nyene nico kintu kiba gikwiye kuri equipe nka Real Madrid nabonye babe introduce n'agapeti gashasha kaka defense Jacobo na Veros ako ka Jacobo urumva ni kindi kintu kuko ari na ka defense yarakize Alaba yarakize urumva ejo nabonye bipasa neza cyane sinzi ko ari umu adversaire ari faible muga urabona ko witwa Fede Valverde kumuglisa un peu à droite ushobora kuronka solution isumba iyo kwa Valverde kuko nabonye bambe isumba iyo kwa Vasquez nabonye uno muhungu yarazi ko bamushize mu mwanya utari uwiwe Araba yakina kabi oya uyu muhungu Valverde yikinira kabiri imwe ya kera watanikuta hapa bimwe bya Vasquez by'ikuduga atazi gihazogarukira imodoka ziragoye ushobora kugenda ikitoro kikabura kuzimira mu nzira uretse aho ya pass yatanze ya pesi hagati acha hagati atanga ipasi nza kuri Vinicius ariko yafise discipline gusa tactique yuko igumira inyuma Real Madrid rero ibitsindo byabo bitanu Salzburg urabika muri championnat bahiruka gutsinda Las Palmas ibitsindo 4-1 byarashoboka nuko batsinda na 5-6 ino atake yabo kiki sininya kuvuga yuko imaze kuba atake ya mbere muzikomeye iburaya uno musi ni atake nziza kuko iyo uvuga atake uvuga bose ratio y'ibitsindo batanguye gutsinda urabona yuko bari performa nivyo namukeba wabo usanga ari bimwe biriko biraba uko Lamine Yamal bari karagira Rafinha na Lewandowski usanga ariko naba batangwe aba baracerewe gato mugabo paraporo yabo bagenzi babo na cyane ko ataco barakore iyo bahuye mugabo ino equipe yaba Rodrigo yaba Mbappé yaba Vinicius ekambere na Jude Bellingham rimwe na rimwe umushira mu batsinda bitsindo urabona ko isosi yamaze kuva mu bintu by'itomate ko kiki hari ukuntu bakubwira ngo nta sosi urabona itomate gumuyibona uko nyine ari kubonye byanywanye kabisa kandi iyo sosi ciba amazi ariko iyo byanywanye ni tomate bayacitse isosi kandi sinzi impamvu ya masaha iyo wiyumvira usanga n'akarorero akarorero oya biba automatique nyene saa sita nyene yaremewe nyene ibintu by'isosi nuko rero umugwi wa Real Madrid utsinda vyoroshe umugwi wa RB Salzburg wahariya muri Autriche ibitsindo 5-1 ariko ni Real Madrid bwati nije turatsinze kuri match ya nyuma ati dufise rubanza rukomeye n'umugwi wa Stade Brest ariko bamwe ati urubanza rukomeye ati Real Madrid nivyizo bigiye mu Faransa nibizokoroha ariko ni vya bindi nkuko Yves kubivuga ati mutinye abagabo baratangura jembo nari navyo bihe vyabo simbona ko bari zose ya gupermeta esheke nkiyo bagize kwarire nkoko twabivuze kare ariko nibiye biratandukanye kikira bibiye Madrid yatakajemwe za match zimwe za Lille za Ntoze wasanga resultat zabo biri compliqué nivyo bakina wabona bidasobanutse neza uno musi resultat zirahari uriko raraba noneho na connexion collective donc barakina ibintu biri collectif nyene ukabona ko ari Real Madrid ihari je ndabona Rey passa contre Brest regret yabo nuko badashobora kuba muri 8 birashoboka ko bataba muri 8 Real Madrid kuzoisanga muri barrage ariko kurundi ruhande kiki kurundi ruhande naco nikindi kintu ciza kunyungu yabakunzi b'umupira pana ba Real Madrid cyane impamvu ndiko ndabikubwira ibaze nk'ubu ziriya ubo uravye muri barrage hakinyemwo Real Madrid Bayern Munchen ukabona za Juventus n'izindi reka turabizo twiyumvira
uno munsi harimwo Liverpool harimwo Barcelona muri munani nta yindi twibatse peut-être reka champion gitangura ya Champions League twibaza Liverpool siko twibaza Barcelona Barcelona sinze ko twanayibaza cyane nani yarimwo twibaza Real Madrid twibaza City twibaza Bayern twibaza Liverpool tukibaza zande Paris Saint-Germain sinze ko Paris Saint-Germain wapi ntwayishi ntiyarimwo cyane urumva nawe basi ndabira nka mu bibanza bya Leverkusen Atalanta Milan na Atletico Madrid iyaba hari Real Madrid hari Bayern City na Paris Saint-Germain twayishizemo muri munani za mbere inde si twese twayihuriza ko Jesse nabiyibona kuko twavuga equipe yakinye finale jewe sinayibona Jesse nayibona muganiye yobayemwe si muri zo zikomeye ariko no musi munani za mbere Liverpool Barcelona Arsenal Inter de Milan Atletico Milan Atalanta na Leverkusen dufate zigumya arizo umva muri barrage bisigura ko tuzohasanga Real Madrid Juventus de Turin Bayern Dominique Paris Saint-Germain Manchester City ni yarokoka kuko iri oblige gutsinda match ya nyuma urumva iyo barrage nanya kwizoba vibra vibra gose kabisa si vya bindi zoraba ngo match ko nyene niyo mpamvu nakubwiye ni ku nyungu z'abarorera atari inyungu za gifana ngo kuko umufana wese wa Real Madrid yo kwifuriza Madrid ko yobaye muri izi munani za mbere mugasone paloka rero nibaza yuko ari ibintu vyiza muga Real Madrid mbona itangwe kuba serie cyane mbona itangwe kuba serie kandi ubuserie bwa Real Madrid muri rino higano turazi carico turazi cyo biba bisiguye ni equipe jembo na Real yatanguye kunywana nivyo ino Champions League nta muntu uretse ko Madrid nigiye tutayihaye amahigwe iza ikabikorika ukabonera gitwaye byanka byemera mugabo ni tournoi musanzwe ya Champions League ntigira uw'amahigwe ukomeye kurusha abandi se wabafise amahigwe ni tournoi ikinwa ku madetail mato mato urihenda gato kaburavuyemo ubwo mwaka weze City ntiyasumba Real Madrid ntiyayisumbya no kurupa meme na match baviriyemwo equipe yabaye nziza yari City nuko yatsinze niyo nivyo nakubwiye na madetail rero erere nkeya nizo zituma urengana ugize amayerere menshi biramuhitana nta kundi nuko rero ubona yuko ibintu bitoroheye imigwi imwe ikomakomeye ariko Real Madrid nkuko twababwiye ati bafite urukino rwa nyuma n'umugwi wa Stade Brestois watanguye umeze neza ariko muri kino gihe ugenda urasubira inyuma buhoro buhoro ariko rero tuzi yuko mbe mu Bufaransa ko hatereye cyane gose umugwi wa Real Madrid mbe bizogenda gute ariko reka turindire Real Madrid ishobora guhindura ibintu nuko bimeze azo ari mu ndwi iza reka uwiswe Yves ndamubira amateka toye tugaruke ku rukino rwaraye ruryoheye abantu benshi abari kazanura abasiba kutuzi kugira ngo ibintu bizogenda neza mu kanya